Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze mbifuriza kugira agatondo keza. Turi mu gatondo ko kuri uwa gatatu kw'igenekerezo rya 11 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese nga kuri no muresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru aba yihuta abariko aragaruka kubiriko biravugwa cane cane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugaruka ngaha muri kino kiganiro cacu co muri kano gatondo. Ku munsi w'ejo haheze nibwo twababwiye isanganye canga se by'umwihariko ishano ryaguye kuri mama Buntu asanzwe ari umwe mu bavyeyi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi bakaba bamwita mama Buntu. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko bamwe mu miryango wiwe bamaze kugenda bashimangira ko yamaze kuba yojya kuvurizwa hanze, mu nyuma y'iko rero yaje kugenda anyerera ku isikariye akaza kugenda aramererwa nabi, ariko kandi abandi bakakomeza kugenda bavuga ko rero uwoba ari umuzimu wa umuhisi Petero Nkurunziza, umugabo wiwe yahoze arongora igihugu c'u Burundi, akomeza kugenda aramusaba by'umwihariko kuzovuga ukuri. Amakuru yihutsa aravuga ko rero by'umwihariko yoba yaragiye kuvurizwa by'umwihariko yabagiye kuvurizwa hanze y'igihugu c'u Burundi, ariko kandi by'umwihariko bikaba byitezwe yuko agomba kuba yohura n'abaganga bakomakomeye cane. Icakora byamaze kugenda biragirwa ibanga cane by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo atabasha kuba hogira umenya ingene iyo yaba yagiye cyangwa se yaba yarekeje, kubwo umutekano we nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru avuga ko by'umwihariko yaje kugenda arajyana n'umukobwa wiwe ndetse by'umwihariko na Keri Nkurunziza akaba yaje kugenda arabaherekeza, ariko amakuru akaba avuga ko we yahise aza agaruka mu rwego kugira ngo abashe kuba yosubira mu kazi kiwe muri rusange. Ndetse binavuga ko n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane imbere y'uko rero afata indege ajya kwivuza bari bahari ngaha ku rugo rwiwe kugira ngo babashe kuba bomufasha ndetse banarebe uko ibintu byari bimeze. Amakuru kandi akomeje kugenda agaruka canga amakuru akomeje kugenda agaragara yongeye gushimangira yuko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yozugurura imipaka ikomeza kugenda iramuhuza n'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda, mu nyuma y'iko rero by'umwihariko icyo gihugu nikiba kitarakora ibyo bumvikanye canga se ibyo akomeza kugenda aragisaba, ngo bigoranye yuko nyine yofata icemezo cyo kuba yokugurura imipaka kuko bikomeje kugenda bigaragara. Nyamara ikibazo kigendanye no kugana imipaka kirimo kiragira ingaruka nyinshi ku banyagihugu b'abarundi. Gushika ubu ngubu ku munsi w'ejo haheze nibwo nabahaye idonizo ry'amakuru yavugaga yuko abarenga kuri 70 bamaze kugenda baratabwa mu mvuto, cane cane abaherereye mu ntara c'Ibitoke, basanzwe ari umupaka ukomakomeye cane uhuza igihugu cicibanyi cy'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yavugaga ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko abo ngabo ari abasanzwe bafise urudandazwa canga se basanzwe barakora ibikorwa bigiye bitandukanye byo kudandaza, byiganjemo ibikorwa bigiye bitandukanye, amafu, ikawa ndetse n'umuceri bakunze kugenda baragemura mu gihugu c'u Rwanda. Amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira canga se amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko akomeza kugenda agaragara ndetse by'umwihariko anagaragaza neza yuko by'umwihariko abanyagihugu nubwo bamwe bariko baragenda barafungwa, abandi bakaba bakomeza kugenda barategwa ubwoba. By'umwihariko amakuru yihuta avuga ko badateze kuba bobireka mu gihe ibintu bikomeje kugenda birakomera. Abanyagihugu baragaragaza neza yuko ubuzima buzimbye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ari akamaramaza bigendanye nyine n'uburyo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda arafata icemezo gikomakomeye cyane cyo kugara imipaka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku makuru araturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko ikiganiro bwana Patrick Muyaya asanzwe avugira guverinoma y'icyo gihugu yaje kugenda aragirana na France 24 caje kugenda kirasobanura byinshi, ndetse bivuga ko rero ya mihari igiye itandukanye isanzwe iragira uruhare mu bibazo bigendanye n'umutekano nga muri kino gihugu cacu c'uburu muri kino gihugu ca Kongo akayo gashobora kuba kagiye gushoboka mu nyuma y'uko rero hagiye gutangizwa amaoperasiyo yo kuyigwanya. Ni amakuru aherutse kugenda arashigwa ahagaragara mu misi iheze muri indwi iheze
ariko kandi ubu noneho bwana Patrick Muyaya akaba asa naho yaje kugenda ayakamfurima muri rusange. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi cyangwa se mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura, abari mu mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega, abari mu ntara ya Bubanza, Kayanza, Cankuzo, Bururi ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye, by'umwihariko ndabifuriza kumererwa neza ndetse nabifuriza agatondo keza. Turahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza bari mu bihugu by'abanyi nk'igihugu cy'u Rwanda, Congo, Uganda ndetse n'ahandi, Kenya ndetse na Tanzania, turabifuriza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabifuriza kumererwa neza. Nimba ari ubwa mbere tubanye ngaha kuri no muresha kure yacu, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi by'umwihariko ubashe kugenda urabana natwe gatanu kuri gatanu muri rusange. Reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Rero ku munsi w'ejo rero waheze, by'umwihariko hari kwigenekerezo rya 10 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024, twaje kugaruka ku makuru akomeye cyane, amakuru yihutaga ariko amakuru yari ay'akababaro. Aya makuru rero by'umwihariko twababwiye ko turaza gukomeza kugenda tureyabatohoreza amakuru. Icyo gihe by'umwihariko twabandanyije kugenda tuyabashikirizaho nuko by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza yaraje kugenda arahura n'ishano rikomeye cyane, nkuko rero twari twabibwiwe n'umwe mu bakozi biwe bo mu rugo, yarahejeje kuturungikira amakuru adafise ivumi na gato, yavuga ko rero by'umwihariko ico gihe hari ku isaha 12 z'umugoroba, aribwo rero Denise Bucumi Nkurunziza yahejeje yahesheje gukoroka rero ku ma esikariye, kuva ubwo ngubwo rero akaba atarariko aravuga ndetse no guhema ntago yarakibibashije cyangwa se ngo bibe byashoboka. Amakuru amatwi yadusomiraga yuko rero Keri Nkurunziza yaciye ahamagazwa, ndetse by'umwihariko ko yahise aheza kwashika, akaba yaraciye ategeka yuko Denise Nkurunziza by'umwihariko ajya kuvurirwa hanze y'igihugu nk'uko biko biratangazwa. Amakuru avuga ko rero by'umwihariko ariko byagenze, yahise by'umwihariko ajyanwa bwangu kubera yuko ayarameze nabi cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda avuga ko rero bamwe batanafise icyizere yuko ashobora kuba yoba muzima mu nyuma y'uburyo rero yari by'umwihariko yari yangiritse, yari yabaye ku buryo bukomeye cyane, haba kunyeganyega cyangwa se kuba yovuga. Ibyo ngibyo ntago byariko bigishoboka by'umwihariko nk'uko abari bamwegereye bakomeza kugenda barabitangaza. Icyakora bivugwa ko rero by'umwihariko iyo bagiye guhura na bamwe mu nzobere bajejwe kwita ku magara y'abantu, bafise ubuhinga bukomakomeye cyane mu kwita ku magara y'abantu, ndetse ariko kandi ibi bitaro yabaye agiye kuvurirwamo bikaba byaje kugenda biragirwa ibanga ku bigendanye n'umutekano wiwe. Hari abatajya umunwa kandi nk'uko nakomeje kugenda ndabigarukaho mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara, ndetse na kimwe mu bintu bikomeje kugenda biratungurana, ndetse benshi banakonfirima yuko rero yaba ariyo mpamvu barakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko by'umwihariko amaherezo byose biriko birakogwa, by'umwihariko n'umuzimu w'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongora iki gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko rero by'umwihariko iyo bayifuza yuko ukuri kujya ahagaragara cyangwa se ukuri koshyirwa ahagaragara, nk'uko byaje kugenda biragaragara, ndetse bamwe bakomeje kugenda barabimuhanurira. Hari abadatinya kugenda banavuga yuko kandi amaherezo y'ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi ngo bishobora nawe kuzamugandagura, bikaba bizomuhitana nk'uko buri munsi bikomeza kugenda biragarukaho. Icyakora kandi uyu munsi turagerageza kuba twavugana na bamwe mu muryango wiwe kugira ngo babashe kuba bodutangariza imvo n'imvano, ndetse by'umwihariko naho iyo baherereye n'uburyo amerewe muri uno mwanya. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi yahejeje gutangaza neza yuko by'umwihariko adateze kuba yo kugurura imipaka impuza n'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda, mu gihe by'umwihariko ibyo bakomeza kugenda barasaba icyo gihugu kiba kitarabyubahiriza cyangwa se ngo kibishire mu ngiro, nabo ntibashobora kuba kugurura iyo mipaka nk'uko amakuru yihuta bivuga. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ibingibi yaje kugenda abigarukaho, ndetse akaba by'umwihariko yari ariko atanga inyishu ko abanyagihugu bakomeje kugenda bamutakamira bavuga yuko ubuzima buzimvye.
yaje kubibutsa yuko by'umwihariko ubuzima bumeze neza ata mutekano bafise n'ubundi ari hahandi batera induru ndetse ata kibazo bobasha kugira. Yaje kubibutsa yuko kandi igihugu c'u Burundi ari Edeni, ndetse by'umwihariko aza no kugenda abibutsa yuko by'umwihariko ubwato Nowa yakoze bwari butuye cyangwa bwari ngaha mu gihugu c'u Burundi ariho bwaturutse muri rusange. Ndetse yaje kugenda yibutsa leta y'ababanyi y'u Rwanda irongowe na Perezida Paul Kagame yuko by'umwihariko yifuza yuko by'umwihariko abagize uruhare cyane cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 boshikirizwa ubutungane bwa mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane abo bivuga ko boba barahungiye aho mu gihugu c'u Rwanda. Cyakora mu bihe bigiye bitandukanye leta y'u Rwanda yo yaragiye itanga inyishu igaragaza neza yuko by'umwihariko gufata abo bantu n'abahari cyangwa se baba badahari n'ubundi naho baba baherereye hose byoba bitubahiriza amabwiriza agenga by'umwihariko impunzi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero akomeje kugenda arahura n'ibibazo bikomakomeye cyane mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda by'umwihariko bagaragaza neza yuko ubuzima barimo ari ubuzima buteye impungenge ndetse bunateye inkeke cyane bigendanye by'umwihariko n'uburyo abanyagihugu bifuza kuba bubaho muri rusange. Mu misi iheze nibwo twagarutse ku rupfu rw'umunya-Uganda yarasanzwe abarizwa mu gihugu ca Kenya yitwa Rebecca, ndetse amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uno mwanya aravuga yuko n'umukunzi wiwe nawe wamutwitse na essence nawe yamaze kuba yo kwitaba Imana. Ni mu nyuma yuko rero uyu Rebecca yarasanzwe azwiho gusigana ku maguru cane cane, ndetse akaba yaraherutse no kwitabira inkino za Olympique zabereye i Paris mu gihugu c'u Bufaransa. Rero yaje gutwikwa n'umukunzi wiwe aho bari batuye mu gihugu ca Kenya akoresheje essence, ariko bombi boje kujyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho. Icyo gihe rero amakuru yavugaga yuko by'umwihariko uyu mugore ari we yapfuye mbere, ariko amakuru akomeza kugenda aradusumira uno mwanya agaragaza neza yuko by'umwihariko n'umugabo wiwe yamaze kuba yoshiramo umwuka. Ibitaro bikuru rero byo mu mujyi wa Eldoret ni mu burengerazuba bwa Kenya byemeje yuko uwahoze ari umukunzi wa Rebecca nawe yapfuye mw'ijoro ryo kuwa mbere uheze nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Dickson Diema rero nawe yari yaragize ubushyuhe mu nyuma y'uko rero by'umwihariko ku cyumweru cyaheze hari ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda umwaka w'2024 by'umwihariko ateze rero igico Rebecca wahoze ari umukunzi wiwe rero akamusukaho lisanse yarongiza akamutwika. Rebecca kandi wari waragize ubushye rero by'umwihariko ku gipimo ca 80% by'umubiri wiwe, yapfuye kuwa kane w'ikumweru giheze by'umwihariko muri ibi bitaro. Ndetse na Diema rero yari agwariyemo nk'uko biriko biravugwa. Diema rero yari agwariye mu gice cy'indembe aho rero nawe yari yagize ubushyuhe bwa 30% nk'uko abaganga bakomeje kugenda barabitangaza. Igipolisi kivuga ko rero Dickson Diema rero ndetse n'uyu mugore wiwe bari bafisanye amatati akomeye cyane yaramaze imisi, amatati ashingiye ku butaka by'umwihariko uyu mugabo yari yaraguze nga mu gihugu uyu mugore yari yaraguze nga mu gihugu ca Kenya. Uyu Rebecca rero w'imyaka ishika kuri 33 yapfuye mu nyuma y'uko rero mu misi yaheze yari yahagarariye igihugu ca Uganda mu nkino za Olympique zabereye i Paris, aho yabaye uwa 44 mu gusiganwa marato mu ntera y'ibirometero binini. Rebecca kandi yarasanzwe n'abana biwe bashika muri 2 mu birengero bwa Kenya aho yitorezaga nk'uko biko biratangazwa. Uyu mukinyi kandi yavukiye ku ruhande rwa Kenya hafi y'umupaka wa Kenya ndetse n'igihugu ca Uganda, ariko yahisemo guhagararira Uganda rero ubwo inzozi ziwe mu gusiganwa ku maguru yabonaga yuko atazazigeraho muri Kenya nk'uko biriko biratangazwa. Atangiye kwinjira rero mu mahiganwa mu mwaka wa 2008 yinjiye rero mu gisirikare ca Uganda aho yageze ku ipeti rya Sergeant nk'uko biriko biratangazwa. Inkuru y'urupfu rwiwe rero n'uburyo yishwe yatunguye kandi inababaza abatari bakeya cyane barimo abakinyi bo guhiganwa ku maguru ndetse by'umwihariko na Uganda by'umwihariko. Biteganyijwe
biteganyijwe yuko kandi Rebecca azoshyingurwa kwa gatandatu by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bivugwaho ibukwa mu burengerazuba bwa Uganda mu muhango uzabamwo rero icubahiro ca gisirikare nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Ariko kandi by'umwihariko byari biteganyijwe yuko uyu mugabo wiwe nawe iyo aza gukira yagombaga gutanguzwaho amatohoza mu rwego kugira ngo abashe kuba homenyekana ingene yafashe icemezo cyo kuba yotwika cyangwa se yogirira nabi uyu yahoze ari umukunzi wiwe nk'uko bikomeje kugenda biragaragara muri rusange. Twongere twitse ku kiganiro bwana Patrick Muyaya asanzwe avugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yaje kugenda aragirana n'itangazamakuru cyane cyane televiziyo y'Abafaransa izwi nka France 24. Ni inkuru iriko iragenda iraguma iragaruka cyane. Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bwana Patrick Muyaya yaratangaje ingingo zishika kuri ebyiri igihugu ce n'u Rwanda rero birimo kuganiraho cyane mu biganiro by'i Rwanda mu gihugu ca Angola bigamije gushaka amahoro n'ituze murasirazuba bw'icyo gihugu ca Congo. Mu kwezi guheze rero Perezida João Lourenço wa Angola kandi yahaye bagenzi biwe u Rwanda ndetse na Congo umushinga wuzuye wageze rero ku mahoro wabageza ku mahoro arambye mu ruzinduko yagiriye i Kigali mwirahira rya Perezida w'icyo gihugu c'u Rwanda yarahiriraga manda ya kane y'imyaka ishika kuri 5 ndetse aza kuva mu Rwanda yerekeza i Kinshasa. Amakuru rero arambuye ku mushinga w'amahoro by'umwihariko wa Lourenço n'ibiwugize ntabwo byigeze bitangazwa canke ngo bishyirwe ahagaragara. Icyo gihe ibiro vya Perezida wa Angola kandi byaratangaje ko ibihugu byombi bizahurira muri Angola bigatangira rero kuganira kuri uwo mushinga. Hashize icyumweru rero ibiganiro byo ku rwego rwa minisitiri byaratanguye i Rwanda mu gihugu ca Angola. Kuwa mbere nijoro rero mu kiganiro n'ikinyamakuru France 24 bwana Patrick Muyaya yaravuze ko mu biganiro bya Rwanda byongeye rero gutangura habayimo rero inama z'abaminisitiri kandi by'umwihariko uyu munsi ngo hariko haraba inama z'inzobere ndetse ngo habaye n'inama by'umwihariko z'abatasi ku mpande zombi. Yongeyeho ati by'umwihariko turimo gukora ku bintu bishika kuri bibiri. Ku ruhande rumwe rero no guhangana ndetse no kurwanya FDLR aho igomba gusenywa, ku rundi ruhande kandi ingabo z'u Rwanda nazo zigomba kuva ngaha. Ndumva rero kwigenekerezo rya 14 nzeri ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 hazoba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri izagerageza gusesangura raporo y'inzobere. BBC Gahuza ntiyabashije rero kugenzura mu buryo rero bwigenga ibivugwa na Muyaya kandi by'umwihariko uruhande rw'u Rwanda nta cyangwa Angola nk'umuhuza ntaco ruro bivugaho. Abategetsi ntibigeze rero bavuga birambuye rero ibikubiye mu mushinga w'amahoro urimo kuganirwaho ngaha n'u Rwanda ndetse na Congo i Rwanda. Leta y'u Rwanda kandi ivuga yuko rero atangabo zayo na zikeya ziri muri Congo zo gufasha uyu mwari wa M23. Ibyo leta ya Kinshasa rero na raporo zitandukanye z'inzobere zo muri ONU zikomeza kugenda zivuguruza. African Intelligence igitsi kimenyesha makuru rero cibanda ku makuru y'umutekano kivuga rero ibiganiro bya Rwanda byateye intambwe, kivuga ko ibiganiro bya Rwanda byateye intambwe ifatika gusa ko rero gushyirwa mu bikorwa rero ivyumvikanyweho bikirimo ikibazo gikomeye cyane. Iki kinyamakuru kandi kivuga ko mu nyuma y'inama yahuje abakuriye ubutasi n'abakuru b'ibihugu rero bo ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na RDC amwe n'intumwa za M23 ubu ngubu i Rwanda rero izongera ikakira ba minisitiri n'amahanga bijyanye rero kandi n'ibiganiro bya Rwanda. Abakuru b'ubutasi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse bahuriye i Rubavu mu mpera z'ukwezi guheze rero bumvikana ku kuvana ingabo ngo z'u Rwanda muri RDC ndetse Congo rero nayo ikaba yemeye gusenya umuhari wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ibi ni bimwe mu byaje kugenda birashyirwa ahagaragara na African Intelligence ku rwego rw'abaminisitiri rero by'umwihariko abakuriye ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe rero w'u Rwanda na Tereze Kayikwamba rero RDC nibo mu kwezi guheze rero bahuriye i Rwanda kuganira ku mushinga w'amahoro Perezida João Lourenço nk'uko rero wa Perezida João Lourenço nk'uko byari byatangajwe n'ibinyamakuru ngaho mu gihugu ca Angola. Muri rusange harakomeza kugenda haragerageza by'umwihariko rero gushakirwa amahoro by'umwihariko kino gihugu ca Congo, gusa bivuga ko rero byo bigoye bitewe n'imari ikomeza kugenda irakorera muri icyo gihugu.
hakurikijwe kandi ibivugwa na bwana Patrick Moyaya Intelligence ibivugwa na African Intelligence Ndungeye ndetse na Kayikwamba rero barashobora kongera guhurira i Rwanda mu mpera z'iki cumweru gusesangura raporo y'inzobere. Moyaya kandi yanavuze ko mu burasirazuba bwa RDC ubu ngubu rero ati twavuga ko agahenge muri rusange karimo karagenda neza kananubahirizwa nubwo by'umwihariko haragiye humvikana ibikorwa bigiye bitandukanye, nubwo kandi iby'agahenge byakomeje kugenda birasabwa ni impande zombi zimaze iminsi ziri muri ivyo biganiro. Amakuru yihuta akomeza kugenda avuga ko no ku munsi w'ejo ingwano zari zongeye kuba. Amakuru yashizwe ahagaragara rero n'umuhari wa M23 benyuze ku basanzwe bavugira uwo muhari mu bigendanye na politike by'umwihariko cane cane bwana Lawrence Kanyuka, byaje kugenda bigaragara ndetse binagaragaza neza yuko by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canga se amakuru akomeza kugenda aradusumira, bigaragara ndetse bikanagaragaza neza ko by'umwihariko ingwano by'umwihariko zabaye ndetse zari ziremereye cyane nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Turaza gukomeza gutohoza amakuru rero akomeje kugenda aravugwa kuri izo ngingo, twongere gusubira mu masaha ari imbere.